Bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info News, mu nkundi ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro cacu cuno mugoroba w'igenekerezo rya 28 kwezi kwa gatatu no mwaka turi mu 2026. Kiganiro giheze turi kumwe n'umwami w'isaka twababwiye uburyo bisa nuko President Donald Trump ahondesheje mu gahanga inyundo President w'igihugu cy'u Rwanda. Bikomeza kubonekana neza yuko igikombe coba kigiye kunywera ko abanyarwanda muri kano kanya. Ni mu kiganiro kitari kirekire cyane twakoranye na Robokundi etanu ubusesanguzi yadukoreye bw'ibi canke amagorwa n'amarushwa u Rwanda rwatanguye kubona inyuma yuko ibi biriko biraba, ariko ku rundi ruhande tubabwira yuko uno muhari w'inyeshamba uriko urakomeza wirotira mu bice bigiye bitandukanye, nubwo tutaramenya ibice uno muhari w'inyeshamba z'u Rwanda woba uriko urerekeza. Ibi vyose biri mu makuru twabateguriye neza abashikira ata kibazo na kimwe. Raba ko bamaze gukora subscribe hama tubandanye tubana muri bino biganiro vyacu ndetse n'amakuresi kalenda bareke kugira ngo mwumvirize umwe mu butumwa twahawe n'ubusesanguzi bukomeye kujanye n'ivyago igihugu cy'u Rwanda kiriko kirabona kandi coba kigiye kuza kirabona. Kandi bakunzi ba Burundi etanu nshuti mudukurikirana no kuri chaîne yanyu ariyo yacu Burundi etanu, mu nkundire mwa kano kanya gato dufise nkuko mubibona tumaze imisi tutariko dukora ibiganiro cyane, ndabasangizamwe mu makuru y'ingenzi yihutirwa kugira ngo ibiriko birabana cyane cyane ngaha muri Kongo umushobore gutahura iyo vyazananye, iyo birimo birava, iyo birimwo birahingura kugira ngo tubone une situation iri très étrange mu gihe twaraho tubona imenga igihugu cy'u Rwanda ni igihugu c'amanyama menshi c'amakare menshi, mubona ingene Paul Kagame asigaye yaroroshe mu majambo make. Rero bakunzi bacu, bakunzi ba Burundi etanu, mu nkundi rero mu bana mugira subscribe, mugire s'abonner, nkumbure narabemereye yuko uku kwezi kwa kane kugiye gutangura nzakora ibishoboka byose kugira ngo ngarukane umwanya munini mu biganiro kugira ngo mushobore kubona réellement sexe passe ibigiye kuba. Rero mu bana mugira subscribe, mu bana mugira s'abonner. Chers amis, chers compatriotes, nje kugira ngo ndababwire comment le Rwanda va subir des conséquences rugiye kwishura igiciro cy'ibibi bakoze. Barishe, baratoteje, barangaje, barahoye ubusa abantu benshi, barakoze ibyaha babyagiriza abandi, ntako batagize mugira ngo bashobore guhungabanya amahoro n'umutekano by'aka karere kacu duherereyemo. Uburundi bwarabaye menase, Kongo yoyo deja n'uno munsi irikirasubisa toutes les malheurs, donc ibikorwa bibi by'ubutegetsi bw'u Rwanda biri ku butaka bwa Kongo birarenze urugero. Ubwicanyi barimo barakora rero hoba hageze igihe Imana tutabona itanguye kwerekana kihari. Muti vyagenze gute? Hari amabanga tutamenye yingene yijya nama Amerika yatumije ko vyihuta, hakagenda delegation ya Kongo, hakagenda na delegation y'u Rwanda. Ntitwigeze tumenya amabanga kuko Kagame ubwiwe ntiyari yashatse yuko ivyavugiwe mu yo nama bimenyekana. Bari babihishije ariko vyamenyekanye, vyavuzwe. Sinzi rero ku Rwanda rugiye kwiyahura vyagiye habona. Muti bimeze gute? I Washington mu matarike twari twabaretse hagati y'itarike 16 n'itarike 18, Washington yahamagaye vyihuta Tshisekedi na Kagame. Aba bahamagara kugira ngo barungika amadelegation yabo ikubera ko hari ivyo Washington yashaka kubagezaho mu bijanye no kubahiriza y'amasezerano y'amahoro yasinye itarike 4 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025, umwaka uheze d'abord donc mu mwaka uheze. Bien sûr rero
hagiye delegation zibiri, iya Kongo niya ni Rwanda. Hagiye donc abadiplomate, hakaba bamwe mu ntuma za guverinoma za guverinoma hamwe n'abasirikare. Murumva ni kuvuga u Rwanda rwarungitse harimo abadiplomate, hakabamwe intumwa za Kagame donc mu butegetsi bwa Kagame, hakaca habamwe nabo mu gisirikare donc ku mpande za haba Kongo konyene haba n'u Rwanda uko nyene. Amerika irashikana ku meza ibahereza chronogram, donc abari bari concerne cyane n'u Rwanda barababare bati ngiyi calendrier, nguko uko ibintu bigomba kugenda, mugomba gukura abasirikare muri Kongo, mugomba kubigira ukuntu. Babasirikare utanka urabizi neza ko burya mu bisanzwe mu Rwanda ibintu byose byadabanganije Paul Kagame. C'est-à-dire que n'intumwa ziwiyo zigiye zibanza gutelefona zikamubaza ngo dufate ingingo nyabaki. Nico gituma mubona ibintu biriko bigenda bihinduka ku mwanya kandi ukabona ko reyerema bafashe ingingo bafashe ukabona katariyo, parce que bahamagagwa vyihuta mu kibazo kije cihuta, umuntu akashaka afata ingingo atabanje gushishoza. Bahamagaye Kigali baravuga bati baduhaye ibi nibi kugira ngo tuve muri Kongo, none dufata ingingo nyabaki. Paul Kagame ati nimwemere ivyo barimo barabasaba, ariko mubasabe ntihagire amabanga y'idoko ntibija hagaragara, kuko byari guca doko mu gutinya uburyo abanyarwanda bo kwakira bene ivyo bintu bigenda ubwo bwa mbere bari basanzwe bazi ko Kagame atarungitse abasirikare muri Kongo, doko abasirikare bari yo muri Kongo, ariko bari babihishije. Si nkuko mu Burundi bwemeye buti twe turafise ingabo, doko u Rwanda ruriyo mugaba ntigwize gwemera ruti twararungitse abasirikare muri Kongo. C'est-à-dire que uno musabanya abene gihugu bumva ngo abasirikare babo barimo barapfa, bariko bapfira ku rugamba, doko bakumva ngo barimo bapfa ngo bari mu kazi, mugabo ntibashobora gutahura neza aho kazi barimo ari bijya bitero barimo barakora muri Kongo. Rero bahamagaye baravuga bati nidukeneye yuko ibi bintu bigaragara, baremera. Amerika yasaba ibintu bimeze gute? Nimutange liste, aha nca ndabereka yuko u Rwanda rugiye guhura n'ibibazo. Nimutanga liste y'ibigwanisho mufise ku butaka bwa Kongo. Ati nimutange liste, nimuvuge liste y'ibigwanisho mufise, byabi bikomeye n'ivyoroheje, mubivuge mubyandike. Aho niba abasirikare b'u Rwanda barimo barabivuga. Murumva umutego ka Amerika yabatetse. Ubugira kabira cavuga ati nimurekure bimwe mu bibanza byanke, doko nimuvuge ibibanza murimwo biri prioritaire kandi muce mongera mukuremo abasirikare vyihuta. Ibibanza bikomakomeye birimwo ubutare, birimwo inyungu nyinshi. Urumva agatego resanzwe za Amerika zifise imitego zitega abantu. Aje baratini muce muva mu bice vyose mu maposition yose mufise oturi bisagara nka Goma na Bukavu, muce muvaho. Murumva umutego bacha bongera batiri ni murotire toutes les mesures défensives mufise ku butaka bwa Kongo nimba mutinyi bitero. Ati nimba hari bitero byoturuka muri Kongo mukaba muri ko murabitinya, ni muce mugenda mwestarizo nkoho zanyu ku mupaka. Niyo komsa niyo mwabona kantu gacarutse kaje kubatera muce murasa, mugabo kuri bigwanisho ku butaka butari bw'igihugu cy'uwanyu. Murumva umutego babateze. Ubwa mbere nibavuga ibigwanisho bafise kugira ngo Amerika nyimbi zofasha Kongo baze bamenye ibigwanisho barungika bisumbya ubushobozi by'u Rwanda rufise ku butaka bwa Kongo. Uko murabizi uko Kagame n'umuntu atigera, doko murabizi neza amasezerano yarasinywe haize igihe kinini, mugabo nta mwarakurikizwa. Rero kubera aba bamuzi bacha bavuga ati vuga ibigwanisho ufise, kuko ni utabivuga tukazobisangayo vous allez subir beaucoup de conséquences. Mais le secret nuko bagomba kumutega umutego kugira ngo avuge ibigwanisha afise, niba hari bitero byo mugabwako baze bazana ibiremereye gusumba ibyo
murumva ikibazo u Rwanda rugiye kwinjiramo. Le Rwanda doko babita inkotanyi, vous allez subir beaucoup de conséquences. Ibyo mwakoze ibintu byinshi bibi, ariko muca mwishira hagati mu ginyo ngo nta retour. Vous allez subir, mugiye guhura n'ibibazo, parce que aho ibintu bigeze turabibona yuko hari ibintu byoroheje. Reka ndabashiriramo n'akajya ka video ka Kagame kankamira aba ministre abategetsi bakomeye. Kubera iki? Muri ideology bavuga ati mwe mwarantanye ibikogwa. Amerika na Congo barandemereye, namwe muri ngaho mwirira muryama je ndara ntasinziye. Murumvyo sansi. Iki kindi naco ngo ni muvuga amazone ari prioritaire mu kugira doko muheramo mu kuvamo. Mwaramwise yuko za Rubero mu bindi bice bitandukanye barimo bagenda birotira bavamwe. Ikiganiro giheruka narababwira ati mugabo attention, u Rwanda turaruzi bashobora kuba barimo barayegeranya baja gutera mu bindi bice bakitwa ngo barimo baravamo. Me aho hantu naho mwarabonye yuko amajambo yavugwe mu nama ya ONU la fois passée. Mwarabonye ntuma ya Amerika Masad Boros yavuze ati u Rwanda rugomba gukurayo ibigwanisho byihuse. Okay, rero biba inkuru rero ibandanije, babasirikare b'u Rwanda basaba hari ikintu barasabye bati twebwe rero ubu ntidukeneye FDLR, ntidukikeneye FDLR. Nabo ngo ni umutego bagombe batege abadoko intumwa za Kongo kugira ngo zisubire kugwa muri rya kosa. Baca basaba ngo twebwe nta FDLR dukeneye, ni mu doko Kongo nifate ibentegre mu gisirikare. Murumva ko kantu bari bashatse kubatega kugira ngo bimwe bavuga ngo abicanye b'intera hamwe ba FDLR bari mu gisirikare ca Kongo. Bashe basaba ngo Kongo nibakire mu gisirikare, twebwe tugira amahoro ntabyo dukeneye. Pour préparer notre retour, kugira ngo bategura ingene bazogaruka mu nyuma kugwana ngo abantu harimo bagomba kutwica, doko bazoca bagira kuvere bitwe ngo barimo baratera doko mu dans les années prochaines. Bavuge bati twege turiko turategwa n'abantu, bisigura ngo niba bicanyi binjizwa mu gisirikare ca Kongo. Nico gituma mesheres amis, ibi bintu biriko biraba tutabishiramo amaranga mutima n'ibishobisho, mugabo turabereye rema ibiri mu biraba, ce qui se passe réellement, parce que nous sommes témoins. Dans les années à venir, nous allons raconter, donc nous tuzobwira abana bacu, tuzobwira abazo barimo baradukomokamo ibyabaye tutifuza ko byosubira kuba. Okay, kuri kote ya Kongo hariho umugenerale nawe yari yaserukiye igisirikare ca Kongo FARDC. Aca babarira ati niba u Rwanda riko ravuga ngo hariho aba FDLR bari mu gisirikare ca Kongo, niba tubwire igisirikare cyacu cyubatse ukunuku. Aravuga kuva kuri etape ya mbere mu gisirikare, aravuga amabata y'amakontenja doka amarejima. Aravuga ati none ko chaque parti y'igisirikare muko bamwe doka haba hariho baba bafise code, hakagiraho na matricule y'umusirikare umwe. None mwibyo bice doka abanyarwanda nimutubwire aho mutubwira aho mu parti imwe aho ico ariyo aho aba FDLR boba bari. Barumva ati umugabo nawe azanya aratuka muri batayo muri kontenja mu doko kugira igisirikare cubatse, ati nimutwereke kuko mu gisirikare doko mu ma etapa mu doko mu ma paritama doko mu ma etape y'igisirikare habaho amakode, habaho baba bafise amakode. None nimutubwire aho aba FDLR bari kugira ngo dufashanye
baraburi ico bishura parce que murabizi neza so sont les mensonges baba bagomba kubesha isi n'amakungu ngo bumve ko hari gisirikare kibangamiye umutekano w'u Rwanda kiri kiri deda l'armée de la RDC et FARDC ariko murumva neza yuko Kongo isigaye ifise abantu bazi gukenura no kugutega umutego ku buryo we n'ama argument wari kuravansa bidasubira nguko ko rero u Rwanda rwarose in ordre yo kuva muri Kongo byanka byakunda ngira ishavu rero ubiheruka Paul Kagame yataye kuri guverinoma abashinga amateka abashikiranganji doko intwaro ngibi Lehendari izinyana zimbwa zazanye gisege cyo gukora ikintu gusa murabona gisege bamuzanye gukora haguruka uriko muvugana ikintu na gisege uriko muvugana na gisege ariko icyo nshaka nuko mubona neza ko Paul Kagame baramaze kumuteka baramukanya diplomasi ya Kongo yaramaze kumuciyondo ntahagifise amenera avec Dieu nous vaincrons barakoze ibintu byose baribagira ko hejuru naho hari Imana uravye Kongo nta ruvugiro yari ifise nta n'abantu bayivugira yari ifise deja muri mu bakongomani harimo n'abandi bakorera ku nyungu za Kagame bakorera ku nyungu za bijya byifuzo bya sudanization ngira mwarabyumvise murabe neza ingene aba bantu batezwe umutego nka wa wundi Sauli yatega baba mama babiri umwe ati umwana ni gwanje uwundi nawo ngo umwana ni gwanje Sauli ati reka tumukatemwo kubiri umwe atwara igipande uwundi kindi komsa mwese indurira hera ariko umwina w'umuvyeyi acavuga nyina w'umwana biravuga umuvyeyi na w'umwana avuga ati aha ko munyicira umwana ni mupfume mumuhuwo komsa Sauli aravuga ati nyene umwana nuyu afise ibigumbagumba ariko uwo nawe yari yemeye yuko bamukatamo mu biro ngo baburire rimwe bose siwe nyina sitadireke umuvyeyi doko Kongo nuwo mwana abavyeyi ni Kisekedi na Kabila ashigikiwe na Kagame bisigura ngo ahuko Kongo ikatwamo kubiri Kisekedi yaragwanya ubushoboka byose Kongo iguma iri sude iru ari imwe ariko Kabila ataho ko tubura byose ni mwopuma mukatamo kubiri Kongo Kisekedi gafatwa igipande ciwiwe nanya ngatwara cyane komsa mushamubona neza ko Kabila c'est pas un Congolais d'origine c'était un individu yazamwe ku butegetsi kugira ngo ikorere ku nyungu za n'ivyifuzo bya Kagame donc nguko uko rero Kagame ari sous pression kandi nagomenda babwire yuko iri shavu Trump afise yuko na Iran yamunaniye Kagame natakwirikiza ibi bintu barimwo baramusaba araba nka Maduro canka binka ayatora niko imeze niko bigaragara rero abanyarwanda mukurikirana no rubuga muri kuri kote ya Kagame bien sûr il faut ko mumenya yuko ibihe byahindutse il faut ko mumenya yuko igihe kitari amazi atakiri yandi ibihe byarahindutse nimutakwirikira umuco mugakomeza gukwirikira umwijima tant pis pour vous nta kintu kimwe kizobarokora nimukwirikira umuco uko hari ibintu byamaze
guhinduka, u Rwanda rukagomeza gufunga umutwe, Kagame agakomeza gufunga umutwe, batubaze. Donc bakunzi bacu, bakunzi ba Burundi etanu, mukomeze kutwihanganira cyane, turi mu bikorwa byinshi by'iterambere, bese tukora kugira ngo twiteze imbere. Surtout murabona aha dukorera ibiganiro, sikuvuga ngo twareka kuja mu studio, hariho twoja hano tukubaka studio, me twe twibereye mu bikorwa byacu bya misi yose, kandi ntidushobora kubihagarika ngo nuko tugomba kuba twokorera handi hantu, donc tuza nyene tuba twokorera ibikorwa byacu bya misi yose, tukaza kugira funga kinwa yaba bantu bigira abanyabwenge baza ku mbuga, baza nango barimo bavugaho politiki ikomeye cyane, kuza gutera ubwoba abantu bakagomeza guhunga, bakagomeza guturatura. Jamais ico gihe cararenganye. Nous sommes debout, les patriotes, nous sommes debout, peu importe la place où nous se trouve, aho tuba turi hose turaza kuba kubita funga kinwa banduhungirehe basikovia abantu bafise umuntu ho kugomba kuza kwagiriza abarundi bacira imanza abarundi akora n'abanyamahanga, naha nyene tuza kubafungirira pour stop. Bakoresha ibi studio bikomeye mu kuransama ibinyoma, ariko nayo tuza kuransa ukuri twibereye mu bikorwa byacu bya misi yose. Nta ko bivuga kugira ngo turiko twinjira mu studio, mugabo tukaza kuba kubita full stop, funga kinwa. Parce que dufise yindi mpwemu, dufise umuhamagaro wo kuvuga ukuri. Rero bakunzi bacu, voilà comme ça abasirikare b'u Rwanda, inyenzi inkotanyi, bose barimo baragenda barekura ibice. Nibafata ingingo yo kugumayo bakihisha bakabesha ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ntizizomenya yuko batavuyeyo, ni hahandi bavuga bati umugutwi kuri mu rupfu ntikumva. Nibakomeze kwijijisha, ariko baragera miwe. Ciao ciao, na ibiganiro byacu bikwiriye.